imagine umuntu ashobora kuzimya Sadbi ku ndirimbo yiwe Kirisese uribaza gusa none Kirisese ntumva ko ari Kirisese nyene ibyo ni by'abana oya gusa Kirisese naho nyene mu bihugu bibanye ahari baroriro ubu hari bakiriko ajya kana de sinzi cyangwa bariko bagafashirizamwe n'ubupfubyi yo abakumva ahani gusa nahani nyene gusa indirimbo ya trendinze sana rero zorabe bijya bintu birafitaniye isano na Kiriko bijya bintu kubera iki batatanze kwastere ngitware bifesi bacha bashiraho akabido bari bazuzuga twara kakabido canke ntibigize bari bifesi ko bari gushiraho basi na ninuze ya Voxi bivanye n'uburebure bw'umuntu Zaractis ariko bararavye ki siwe murundi no yavyiye nizina kandi kwangana reka bamuhe n'ivyangana nyene hariyo ngoma video yuwa kera ya Arvera ngati nguyakeneye kuyagura ngo razimvye umuntu azi ukuntu yabonye wa kera wa Arvera we yoyisigura jico maze kubona ca Arvera ndaguhe n'uburorero bikurikirana gasore mu guhitinga yari kuri YouTube yiwe wenyene canke yarafashijwe n'umuntu yarafashijwe n'umuntu mutima mu guhitinga nubona video ziwe zahitinze nyinshi nubona ko zari muri indundi bisigura yarafashijwe n'umuntu siko ko YouTube igoye sawa muri parti ya Nord abakomedi barafise ubumwe no muri Side barafise ubumwe ariko rero muri komedi akantu tukibuze za nguvu zari zihari kera guko video za komedi ziri trend gusumba ibindi bintu byose niziriko zirabonekana ndiko ndakora na jewe ariko ntituri kuzibona muri filme narakiniye kwa Mr Sami filme ya mbere nayikinye turi muri contrat y'umuboss araho kwa Mr Sami niwe yararongoye iyo filme gusa iyo ntiyari nka team mba twari dufise ikiraka iyo filme yaramfashije cyane ndakina muri team ya Sabas team ya Sabas ngumva nakinye mu ngaruka kuduga n'izindi filme zakurikiye narakinye kwa Berinduwayo naho hambereye umugisha kwa Berinduwayo team ya Berinduwayo ngumva ko naramarayutse cyane King's family Burundi ngaramutse mwiriwe mwereye hose niko kundi nyene Bernice basha no munsi sinzi ibintu ndavuga gusa ndabakumbuye bayikamera turi kumwe na Mr Joba basha musumutumire reka ndakwakira muki ngabe bwa King's family kariyo merci beaucoup urakomeye ndashima Imana no gumutwenga umwanya wose Nda gasore kari akompanye mba nifitiye umunezero imizi yose na mambo ya bifu yeah. Urashaka kwidondora ku batakuzi bakumenyereho no kwasanzwe bakuzi nye ni Marizo ma connection agasore kari akompanye umuhungu atabif umuhungu yimereye neza mu mutwe bupanze ariko gato gusa wabupangutse okay Marizo ngiyo zina baguye abavyeyi bawe ko tuvuze ukwidondora ubidondora nyene ngiyo zina nyene abavyeyi bagwa no sije bampaye giwo rero personnel abana ba 2000 ukuntu tumeze twebwe nta bintu birefu ibana twipangira amazina yiwacu ariko amazina abavyeyi banyise niyo yavuze Gabriel niyo yankuze yavuze Gabriel nzitwa Marezo yavuze ko zo kwitwa Marezo Marezo usanzwe ukora iki umwuga wo gutwenza nyuma y'ibyo nkora decoration y'ama mariage uri expert navyo sana kudekora sana ni hewe umaze kudekora mu rubanza Rwanda rw'umuntu umukiriya nazivuga umukiriya Amarezo umunsi wa mbere utanga gukina comedy yumvise mwo gute ubwoba byebeze gute rero like nyene ari ibintu usanga biteye ukuntu kuko umunsi wa mbere je ntangura kubijyamo ibintu sinari ko ndanabishoboye ni kujya kuntu yavuze ati jewe reka ninezereze je sindi muri gusa je mpora simora mbesha sindi muri abahungu bavuga ngo je nakuze ntwenza ngo muri quartier ngo bari banze ngo je naratwenza no kuri je no bambesha nakuze ndi wirinya mujinya najinyitse umwana ari umusaya ariko je ndiko ndaraba video z'abandi nkabona ati nani kumengo ibyo naje no bishobora ariko kwira bwa bwoba kwa kutiyemera kubura confidence kwitinya je nabona kumengo byongumamwe nkitwenza muri jewe nta bantu nigeze nenza mu bwa
wari twenza mu bwawe yani ni kujya kuntu nk'ubu dufate ndiko ndaraba nka video ya Mutima cyangwa ya Gasore ndayiraba ariko aratwena bati hagiye abarikiye muri jewe rero kuya mvuga ati abantu ntibanzi nibona byumva akanabyivugiremo yabarikiye naco ngira ibi nkagira ibi bacigira gute rero nkayibona tunyene yaca puzi kubera ndabona nyene kumengo jene niyumvire yuko ibintu byo gukina amafilme cyangwa comedy kari ibintu by'abantu basi babivukiramwo abantu babasani nyene abantu bafite amafaranga bazatwe twibereye abakene je sinenzi ko basi nyene biva hasi ntubaze uko biva hasi ubaze tukora ibya bindi umuntu avukana bifise akura bifise mu muryango babikoramwo babikora kandi ababikora abantu baba ari nka zakiriri nkajya bakora bitumbura bakora ibitumbura nago exam kuvuga ngo wabikura bakora ku kazi ko gutuma okay murabyumva sasa je kugira ndabijemwo ndibuka nari mwishira hamwe ry'abantu ry'ababoyi n'abayaya ishiramo ryawe n'abayaya ryashira hamwe yafasha ababoyi n'abayaya kugira ngo bamenye agateka ko kazi na muntu ko ziwese yo muntu rero iryo shira menshi ndarijamo nanje ntari n'umukozi cyangwa ntari n'umuyaya Kina umwana w'umutoto tawe. Umva wagiye mushira hamwe utari umukozi umva utari umukozi wo munzu. Ntari umukozi wo munzu. Kukwera? Like nari vise ubuzima bubi nashaka gufashwa. Nashaka kugira ngo nkamahera yo kwiga iki. Bati kanje muri rishirame ko numvise bafasha. Mbeshe. Cyenda je ndabeshe. Baca bazana n'imikino kugira ngo batikira umuntu naje mu kina ashoboye. Bati ajenje muri théâtre. Shitse muri théâtre ndugu yangu sanga bakwije ngumbaho mu kuraba kandi ko ndarabanye ngabona ko mingo naje no bishobora yewe bampaye scene rimwe gusa mvugira ati rimwe gusa oho kutavuga yuko uwari gukina aho hantu bace bahamukura kurawe bati umuhungu arabimenyereye nanje behovye wapi yari ryambere musi wa mbere ukinye comedy nkinye nyene mugo sana kinye comedy muri théâtre abantu baratwenga baruma ndavuga ati ibintu je ndabikuye he gusa je cyane batati ni byaho nyene nibibaye rimwe n'agatombora uratombora guye ndatomboje nyene nguyeko ibana no muri sho bari bateguye mbona ndabikoze kwa kundi nyene abantu barankunda bati ariko rero ubwoba ni gumutsi ari kuno umutima rero ugwara kumvuza ikibazo urimo biva n'ibintu na situation urimo umutima waratiruka mengo ni yose wa Francine mu rugamba okay Marezo kuki wise Marezo utisi rindi zina nabyiswe n'abankunda kurikirana abantu batangiye kumenya nibo banyise iryo zina bavuga ati bro je mbere ni turundi ruzina rw'uburofa naragwibagiwe unimba ari Kiskonde niko niyita nakunda kunde boy nita Kiskonde sasa avuga ati iri zina nicyo genzo kuriramo muri comedy ndugu yangu abana ati wapi uri Marezo ibintu bya kumwe ngo birafise Marezo cyane gira Marezo like nyebica izina cyarizo ko nyene Marezo numvise Marezo mananja kumbutanda ndarishisha umuntu yoba yitwa ndabura ariko dusige turuko ba Marezo benshi ncamona ko hari abankomotse umva bagukobotse kuri Facebook abandi umva ngo bankomotse ko ku mafaranga Uganda ndatanga ibikorwa je naruguruje izina abantu bariyita amazina bamare okay Marezo umunsi wa mbere ugiye kuri stage uyumvisemwo gute ngiye gukora iki gukina nakubwiye ikintu cyambere cy'amagitanguro imbere n'ubwoba ariko icya kabiri narasuye ndanezerwa ndavuga ati ni ibintu nifuje muri iyo myaka nariko ndapambana mvuga ati nkeneye kuba nanje nk'abandi nkeneye gukora ikintu umurundi akavuga ati ujya muntu arashoboye nawe ukavuga ati ndashoboye no musi ukamamagara urabyumva narumvise nezerewe pe ariko namye naciye nifuza ati ese byo kwamuko hama ndi kuri dokidoki hiti rero ije rero muranabira ku bakuru bacu hiti yahindagura kumengo n'intuze n'inzoka zo mu nda kugira inzoka zo mu nda n'umunsi gufata ejo zikarega ahari baroriro ubu hari bakiriko agubuzungu jeruka utakiriko yarose imodoka zibiri ibaza umwaka umwe ajya kana sinzi cyangwa bariko bagafashirizamwe n'ubupfubyi yo abakumva ahani gusa nahani nyene gusa indirimbo ya trendinze sana tubiravye tutagize dufite gudushemwe inzigo yakwa kundi dushirira inzigo abarundi dushemwe inzigo ikintu twakibona ngo nukubera inzigo kiriku ahani he yaragiye ahani he nyene
yaragiye hane yarabikoze neza muri make imagine umuntu ashobora kuzimya Satubi ku ndirimbo yiwe Kirisese uribaza gusa none Kirisese ntumva kari Kirisese nyene ibyo ni iby'abana oya gusa Kirisese naho nyene mu bihugu bibanye tubareke bajya tuba twivugira iwawe sharaka two tuvuga bitatu raho imodoka ngira gusa zo mpari ifite kiri kumva ko namuvuze nta kibazo afite utubodo tubiri oya no kurondera akazi ngira dushaka kamwe rero zorabe bijya bintu birafitaniye isano na Kiriko bijya bintu kubera iki batatanze kwastere ngitware bifesi bacha bashiraho akabido bari bazuzuka twara kakabido cenye nibigize bari bifesi ko bari gushiraho basi na ninuze ya Voxi bivanye n'uburebure bw'umuntu Zaractis ariko bararavye ki siwe murundi no yavyiye mizina natani kwangana reka bamuhe n'ivyangana nyene none orara yishe nakabido gusa uzomusabe urazi kutwara imodoka reka nzomurondera aguwe basakazi ko kutwara oya none arakase nako je mvise akazi komedi n'akazi komedi n'umwuga gusa n'abandi bafata komedi nk'umenga ni kwinezereza kwiryohererwa duki nyine ngende ndakubaza ikibazo hari ahantu je urabona jardin muri komedi oya hari aho urayibona urabona no akajyaga muri komedi oya no gupambana ubuzima mubona amarezo niya experience ubufise mu bintu vyerekeye na komedi experience aho ugeze aho ngeze experience ya mbere navuga mfise ni Imana yampaye kandi niyo namwe abantu mubona kuko jewe sinoza ngo nongere kibindi ariko experience mfise nijya nyene mwe mubona ku rubuga ntirenga hajya kabisa ariko ndiko ndiga izindi rero zishasha mwe mutarabona ndaziga ku bandi kuko izo mfise mwe muza mwarazibonye bisigura ko ubu ndiko mpiga izo niga ku bandi ndaba nakarashoboye reka ndamwigire ko ikintu runaka kugira ngo ngume auto marezo urakijijwe bivana n'umunsi nabyutse nuko mba nabyutse okay basi ubwa kugira tuvuga nka kujya kwa Fani usanga kijijwe mama pasta ndakijijwe ariko sindijyajya nuri njyajya negeze kumva ngo hariyo ngo ama video y'uwakera ya Arvera ngo bivuga kwiki ngo yakeneye ngo razimvye uyagira na posting ati ngo yakeneye kuyagura ngo razimvye aya none je nk'ubu umbagije video ya wakera ya Arvera ntayibonye sinomenya ngo ndagusigurira imeze gute gusa ndize unazi ukuntu yabonye wakera wa Arvera we yoyisigura jico maze kubona cha Arvera n'indirimbo ziwe aririmba ndamaze kuzibona urabatse nawe ndabatse ariko umunsi nabonye wakera ndoca kompara wakera na urumva cenkompara ndabe ati nicyashoboye nuwe mugayo bandana muri ivyo bibiri umwuga wo kuririmba n'umwuga wa kera ariko je ntarabibona sinovyemeza ngo mvuge ngo wakera ya Arvera irahari canke mvuge ngo niki canke ngo mvuge ngo nukumucafuza ndabihakane ndabifata uko nyene mwe mubibona nizo yatimu watanguye gukinamwo igihe kuva utangwe gukina comedy est-ce gukina comedy yonyene oya mina na film ni yatimu watanguye gukinira natangiye gukinira muri timu yo mu boss bita muri filme byose je mani nkudu timu maze gukinira oya bati igati muvuga ati yatimu vraiment yashikanye ahantu kanaka muri filme narakiniye kwa Mr Sami filme ya mbere nayikinye turi muri contrat yo mu boss araho kwa Mr Sami niwe yararongoye iyo filme gusa iyo ntiyari nka timu mba twari dufise ikiraka iyo filme yaramfashije cyandakina muri timu ya Sabas timu ya Sabas ngumva nakinye mu ngaruka kuduga n'izindi filme zakurikiye narakinye kwa Berinduwayo naho hambereye umugisha kwa Berinduwayo timu ya Berinduwayo ngumva ko naramarayutse cyane narakinye muri comedy hoho n'amakontra y'aba boss batwizera nyene kugira badusupporting no kuri YouTube yanje none marezo ofise management na management ngira gusa mfise manager amvugira manager avuga ni manager si umuboss akumena mimi mitandatu oya ndabi ncijya gucurika ibintu manager n'umuntu avuga ati marezo itwara ukuri itwara siko urumva ndose nanje bitanu baje bati manager rya bibiri rero kugira cyumvikane abandanya mpanura agire n'umuyete nabonye wigeze gukina muri timu ya Gasore
kimwe gasaro ya amusi no jina kinanye na Yasoni official mu bantu wa mbere bandugije cyane bamfashije ya Yasoni official ageze ariko he kimwe gasore sinigeze ndakinamo ageze he ari kurondera ubuzima man ubuzima buragoye nakutagiye Dubai jewe ho erega Dubai iraba n'amaboko y'umuntu none nkizi spaghetti imyiko yo gucumbisha muhira ngakora kiyede cenja mu kiyede gusa cuvuga ngutse shusho oya no kuri hajya ikintu cyo byibuha gusa inyana n'Imana yinanase kikanavayo nuko arika tumva n'amaboko ihumviriza amaboko aho cyumbu uranepanepa ubona ushazi oya tugarukiraho oya bandanya ubu nutangoye sije oya urashobora kunshaka mu buryo bw'umubiri canke mu buryo bw'umwuka okay ndashaka mu buryo bwahere muri byo bintu oya je nshaka mu bw'umubiri kubwo mu bw'umwuka bisaba ko tuja mu rushengero tuje muri Washington tuje rero no ni kwini usa gute 15 kuri passage kuranga inkoko aravuga ngo kuranga inkoko n'imbata oya byo ni by'abantu babyibushe nka wetu babyibushe nka wetu mutima mutima mu bakomedi nuwo mu komedi akwespira mu Burundi mu Burundi hanze bose baragyespira kuko barabizi baramenyekanye basi uvuga ati utaramenyekana basi ico gihe utaramenyekana adapta kuri Yasoni yani ni adapta ko kuri uwo mwanya kwa niwe muntu nabona ko tumeze formulaire imwe kuri mwese mwonze kare batwita ngo turaba pede man yaba bazi ukuntu bakanywe sha si byiza Yasoni ni umuntu muzima ubwo pede mu mwagiza ntawo muriko Yasoni mbere afise n'umusheri mwiza icuki none Marizo uri en couple nande yarafise umukunzi nafise umukunzi na myaka afise umusheri afise umusheri je ndafise umukunzi no mukunzi so umusheri nyene none uranya Joya je sindakwa none naje sindakwa uri umukunzi turabakunzi oya basi umusheri uryo mushevuga ati mama bizoza bise benshi musanga nk'abanga mfata ko mama bizoza ntazi ko ndanavya ntaneze Ego topimo oya pima basi nzo guterera ahubwo wewe oya je nemeye kuguterera oya we ni wovuga ati juraza umpimireko ndopi oya ndakurondere ku mwana kujya na president azoza ngako kukuraba n'abana 8 president cahaguruka cyari imwe abana 8 cyari kwagendera ko direct gusa ikibazo cyo tukubaza ati urafise aho bashira mu nda abana 8 monda naco tuzotwarana je nawe tuzotwaririzana babarira je nta ibyo sindimwe none Marezo uravye filme zubu uravye n'ukuntu aba créateur ba filme n'abantu n'abakina comedy ku gwego tubona dushitse ko kugura muri 2019 2010 gushiko ubu tugeze ku gwego rumeze gute novuga yuko ugwego dushitse ko muri comedy kwanza muri comedy turashafise ikibazo kandi n'abafilm muri comedy partie ya noro abakomedi barafise ubumwe no ego pe noro nini wacu se sawa muri partie ya noro abakomedi barafise ubumwe no muri side barafise ubumwe ariko rero muri comedy akantu kibuze za nguvu zari zihari kera guko video za comedy ziri trend gusumba ibindi bintu byose niziriko zirabonekana ndiko ndakora najewe ariko nituri kuzibona ariko ubumwe bw'abakomedi buri gutuma komedi yacu ibonekana yuko turenze gusumba abandi sibyo bisigura iki ubunye abakomedi dufise bose mu Burundi ni bariko barakina n'urubuga rwa YouTube bakina na Facebook kuko abo twa dufise ariko barakina n'urubuga rwa YouTube nabo abantu nukovuga yuko mengo sibo bashaka cyane muri yo ariko barabakunze barakena yandi maraso kuri YouTube yayo marandi maraso kuri YouTube si yari bahanura iki bisigura iki muri comedy rero nibaza ko baratinya urubuga rwa YouTube kubera rurakonsoma rusaba support ikomeye kandi namanda bivuga rusaba support ikomeye nimba warabonye muri bijya bigiye bya bagasore barahiti ndaguhe n'uburorero bikurikirana gasore mu guhitinga yari kuri YouTube yiwe wenyene cyangwa yari afashijwe n'umuntu
Ya mega yafashwe n'umuntu. yarafashijwe n'umuntu kandi muri icyo gihe urumva ko byagiye viral mutima mu guhitinga ntubona video ziyo zahitinze nyinshi ntubona ko zari muri indundi bisigura yarafashijwe n'umuntu. siko ko YouTube igoye bawe tu company novuga ko mengo niwe yoba yarifasha sinzi ariko nawe nyene nagiye nyuma ntihabuze y'umwigo byoro gusa uko numva Wet Company yari ifise mu manager twari dufise iyo migwi 3 yari yagenda ibangabangana na n'umugwi wa film wari uvumye wa Rukundo TV sasa bisigura iki kije gihe YouTube y'abakomeje bacu zarakina urumva ko wabona ko umuntu yagiye gufatisha movie y'umukomeje yose umuntu yagiye gufatisha komedie nyemwe hari nibaza none abantu banafise na komedie wanje muri telefone kubera iki aho bazikura bituma bokina natwe yebwe umwana yo kwicara muri salon na papa ariko bararaba mu komedie wanje cyangwa serie wanje abakomeje twarahataye nibaza kari kumvoza uburyo sinzi benshi bakunda kuvuga ati ngo kwa kimwe nakubwire ko komedie y'ubu kila muntu ajyamo kugira yiryohererwe kugira baronka amahera ariko benshi novuga ko baza tamutahe bafise wo kubijyamo baba bakeneye support nkuko abahambere bazironze bisigura iki kuri YouTube ari baba tariko barakina naho hari ahantu tutagera kuri Facebook yego turi viral ntawe utaza kutubona afise telefone no imagine yewe wawe ndadafise telefone ni bya bindi za ntuze tora tuvuga ngo gasore ngaracaturusha ikintu kinini ngo wewe ngo yararengana ukunga abantu bagashiko baduka ngo ariko kandi ataba followers 100 afise ariko ngo ubunye ngo umuntu ngafise followers 400 ngo yarengana ngaho kazabuma ngo naka naka washa dog ngo ndakubata ukuna guhamagara ufise followers 100 gasore yari yifitiye aba followers 100 ahubwo wasoka wiruke gasore babara arenga gasore gusa ba mutima bawe bose basohotse aho baciye bagenda wiruka kubera iki ibintu byabo twavuga ko muri kiriya gihe novuga ko umwanya babijemwo ababakiriye babihaye valeur babishira mu maraso y'abantu bisigura ati mu mpande zose sibijyanye ngo ngibi bizoraba ufise telefone oya ufise telefone ufise agahindura biraba ufise televiziyo mugongo ukabiraba bisigura ko rero ivyo bintu byaravuye mu bakinyi ba comedy ubu bibereye ku tubuga duto Facebook TikTok Instagram ariko ndifuza yuko sinzi uburyo byogaruka naje ndiko ndabiforsamo ndifuza yuko abakinyi ba comedy bogaruka ku rubuga rwa YouTube kuko nibagaruka ku rubuga rwa YouTube bizodufasha yuko na wa muntu adafise telefone azoja kuri studio agatora movie yanje bakayimuha bati kudanira nta muntu kuri studio je kudanira ikintu kiri kuri Facebook ntawe ariko baje kukidownloadinga turi kuri YouTube mushaka nimbara ma Netflix nimbara ma Bigisi ko muzo yaje ko mukiri kuri Facebook gusa ya rero bisigura iki nibyo bintu mwama musaba ngo mukeneye ma monetization iki none bazobiba babona ko mwamayo Facebook ubu bariko baraharanira ko bamonetize mu Burundi nuko babona yuko Facebook yacu twebwe turi hejuru mu kuyikoresha cyane mu bindi bihugu biteye imbere benshi bakoresha za Instagram ego kweri kuri YouTube na YouTube bamarari tujeyo tuzobona kamaro kuri Facebook abane ku ruhande rw'abakomeje na hejeje kuruhande rwa filme naho aba filme ameze neza filme barabashingira ni naye mu Rwanda bazi kintu numvise ngiyaba ubumwe buri muri filme ndondi muri no mu muziki ndondi Rwanda twa twararurenze ni cyaki twisherera nta kibishe kuko muri bazima murahema ikibazo na mahitamwe yanyu guhitamwo no turukuntu duhitamo nuhe mu content creator akwatira mu Burundi content creator nyakira cyageni bose kuko bose n'abafollowing jini bamfollowing ko je n'abafollowing kweko takubona jusanga ntabatira ngusoba barakwa uraba okay urashobora kuvuga ati ngosanga umwe babiri batatu je uri mfa kumenya kuri mu content creator uri kurakora je ntera naguforonze kugira ngo erega burya jya kwigira ku muntu avuga icyongereza atacyo wumva wanze ukigira kuvuga ikirundi kugira ubanze kugira ikimenye ubanze kwanza umenye ibyo urimo bisigura ko oragiye nk'ubu ego hari abantu bazi ngo mareza arahari ariko kugira ngo jewe mbandanye mbonekana neza bisaba yuko ndabati naka ariko akora gute maze kubona uko naka ariko arakora birampa inguvu zo kubona ko ndi inyuma cyangwa ndi imbere
nk'ubu gihe ndiko ndaraba urubuga ndabona ati nakari karansumbya nkora iki kugira ndabikosore si beef ahubwo ni gwa rugamba rwo kugumiza urubuga ruri kuri trend mugabo atari beef ya narabwiye abajama baranavuga ati tugira ishari ry'ibyo dukora ugirira ishari cy'ikintu uri kurakora kubona ko kiri hasi ugerageze ukore kubona wowe ko abantu bose bagusumbya gira ishari ukore rero nawe ubarenge kuko ntugire ishari ryo kwicana no kurogana mama yangu aho uzogiye mu mutego mubi gira ishari ryo kuvuga ati nanjye ndifuza ukanire ndifuza kubona yuko nanjye narenze ajyana umuntu ageze ndifuza wazi nk'umuntu azotangura gutuma komedi zacu zirabwa Tanzania canke uyo muntu azobitanguza umva ko azoba ari fier gusa aho bitandukanye nuko igihugu ca Tanzania bavuga Igiswahili twe n'ikirundi kubitanguza rero cyo byumva bisaba rero wigira ururimi na komedi azotangura kumenyekana aho bakamukunda c'est-à-dire ko tuzomwigira ko cyane kuko nawe utobikora n'abakwigirira nega nibyo ngo ndakubwira ati rero ku bintu byose uri kurakora pamana kugira ngo ugira icyo ukoze basi usumbije abandi nk'ubu je ndasumbye abandi nkagiye nk'akamaro mari Burundi ndasumbye abandi bakomedi ibihanga urumva kuna kamaro kuna kamaro vraiment hariho nundi muri industry yacu dusumbye amenyo kile kintu ariko nabonye binwa turake midomo umujya afite ikintu dusumbye ariko turakenera ibintu bizima pane bibyiwacu by'uburofu ibintu bizima umuntu akazishanga akadukubita komedi akaca mu international none ivyo bihanga wavutse uri gihanganye wavutse ufite oya sinavukiye igihanga je ntunze nyene niko wavutse umeze uko nyene bivana nuko bitahura gute rero gutahura gute kubwanje ubiravye usanga waraguye amenyo aravayo aha candaguye inkuru duhereye aho nyene naraguye amenyo aravayo uwo munsi rero byari bibabaje gusa ntunaye nkuri mbabazi kwa James emotion iri hafi mwavusanga nari oyambwira gusa ndigumya waje yandi byari bibabaje basi nyine ni kujya kuntu ugira stress ukagira stress ukacitora telefone ukagenda urayiraba mwibarabara sasa ahantu uza gukatira hari umuferege ukibagira hagukata ukabandanya muri wa muferege aho rena nifite yamenyo bita azuko ajya amenyo kuburyo ugiye no gusaba akazi baca bamenye icyo ukora bana ajya amenyo maremare ugiye gusaba akazi zauma ngo mu mushingana mugenzwa n'amaki twari tuje gusaba akazi mwoba murongo yishira hamwe dufashanye kurima canke kubera iki yabonye amenyo n'amasuka uwo mwabibwiwe niki ba chef erega umuntu abafise identification yiwe uko agaragara ariko rero je yajya amenyo rero urazuja mu ferege cyo yikubita pa menya tushu abaragiye ntubaye desi we muso yabo wararize ndarira amenyo manza kuja kuyaronera ndayabone ko nyebiri sire yavuye ndayabona kandi nawe byabaye mu ijoro ndayabona maze kuyabona ndaza muhira ndabwira mama nukuri amenyo yavuye ati mwana pi mama fie yego cyandi yugumurawe ariko yugumura ubona ariko naye urukira hagenda dukeye ukacimengo nicyo byari gite tuboke mu Kamenge maze mukuba batije karabaye nabati man nahora nanga kujya gusenga mfise bya byinyo birebire ubuhongizi zombi cyenzogerayo wariga gutwengaho kareka kinari umuntu ajinyitse sana n'atwenga yo nigishijwe gutwenga n'umuzungu nagiye muri seminaire umuzungu acavuga kwera we yaguma twenga akanu kose sasa umwirabura acamubwira kubera ko ukunda gutwenga mu cyongereza ntubimbaza oya tubimbwira ne uvuze mu cyongereza bimbwira mu cyongereza how you gutwenga nawe acavuga ati je gutwenga is good gutwenga sasa akatubivuge mu kirundi kugira abandi bose bitahure byo haba bibagoye oya gusa kuri TV yacu ruragwa no muri etazine no muri etazine nta bwishime nimigire ko bibagiye kirundi baracunga sasa acavuga ati burya gutwenga biri mu bintu bya mbere bituma udasaza bituma uguma ufise agapoka mekaribon ataminkanyaro ufise nkawetu ya ataminkanyaro ufise utafise umubiri umeze ukuntu rero gutwenga birafasha biratuma ugumubonekana kuri umwana
regeje rero hari kiyo cari pembeni yacu ndahindukira ndabisanga umutama Salvatore kurukoti ndiko naje baragize kurya nyene warajinyitse ndavuga ati sha ntangura kwiza gutwenga re utanga gutenga kwiza gose yewe ngo nyene ubona ko umeze uko mbo warajinyitse ntangura kwiza gutwenga re ntangura kwiza kuguma nuko habuze gato nzana kuma kazoza kaguma kamfashe uko kugwa amnyaga mari hehe ngume ntwenga gusa uko petit à petit byagiye biragenda nyene nasanze nagize natanga gutwenga no kuyakira muri yani hari umusi niravye nsiye ntwenga neza bati mana urego ukuntu twengana neza ndi beige beige agasore kari akomeye bati iyi n'ibyanga rero jewe genda musome ndakubona nizo kufise inyinyisho iyi nyinyi rero natuna imana yaguheza genyenye kuruta abandi bantu bose rero ko ufise gatoya waha chishamaka abana bya bindi bimugira byo gusomana Yesu ninda kwasama ni rimwe na rimwe ugiye director gusa bijya uzanga umuntu ari karasama ku buryo n'umuntu uko mu kanwa usohokana wapi ni rimwe na rimwe umuntu kusigareyo n'ibindi bisohoke muga gasohoka konyene bakabona aho gace Ndani direct. Barezo. Nko mu myaka 5 ubona uzobugeze he? Ngiye. Mu myaka 5 iri imbere basi. Mvuye he nyine? Uvuye ahuri? Shazo kubona ku stage ya USA. Kashareka. Birateye n'agahinda. Kubera? Mu myaka 5 iri imbere. Hari ibintu bibiri. Gupfa canke kubandanya ubaho. Okay, mugiye Imana guhere chance yo kubaho. Imana impaye chance yo kubaho mu myaka 5 iri imbere. Sije mpanga ibyo nzoba ndi. Ariko ndifuza yuko Imana izongira kuhambaye. Kubura utahandi. Si ngombwa kubura utahandi ngo nzoba naho nye stage ya America. Wapi? Nuko nzoba nkora ibintu byose bihimbaza Imana, bishimisha Imana. Kandi ikindi bitanatsitaza n'abantu. Ya kandi nanje bikatuma mbaho nebeshoje n'umuryango wanje nkakiza umuryango nkawukura mu bitetegwe na bwabo kene so ivyo bizo bikwiye no marizo urazi kuririmba yabwo muri no misi sinuko ndi nibyo basigarimba gatonya basi karimbo kaguti kurukundo kariko kose nyene ko tuma niyumvira ko ndi mu indi je ndibuka naho ndi muririmbye mu rushenge ari ndimbo twakunda kuririmba yuwa yawe ikirere Enda kuririmbira karimo kagezweho. Kandi nakunda kujya muri mwuka. You are Yahweh. Hey, you are Yahweh. Hallelujah. You are Yahweh. Hey. Hey, you are Yahweh. Yo, hallelujah. Rapa Santa. Hari arukuru civugishwa mu rushengero. Wati rero kuno irimbye n'imibuni yo kwiruka. You are Yahweh. Alpha and Omega. Mama kari romantique na. Usije muri nkwe. Kari romantique. Urimbira nk'umukunzi. Yagu basi ntiwaguhevye. Ashaka basi kugira murimba akaririmba kugira kugarukira. Angarukiye. Ine munini wo mureka kigira none uri ndaga. Oya umukunda nka cyane nyene. Ari uri mu makosa. Akubwira ati rero shiranye ushaka dusubirana ndirimbe akandiri. Ibisusu yantoze ya Double J na Kiriko. Ibisusu. Nikundira ibisusu. Amata bifise na. Nonata ingingidi abandi twe tubyita ibisusu iyo sawa yene yikuririmbira mu gihe wagiye kubera wowe ukira bati akundi kibisusu bifise ugaruka utabifise ugenda oya no ari uri mu makosa naho ari je ni mu makosa cyandimba ndimbe cyane cyankreya yiwanje kandi nta ndimbo z'abasani nzi kwene wanakubesha ndafukamye aha yo ho mana isinigire kandi akaririmbe neza nkreya ndafukamye aho mbona imbere yawe nje ngusaba imbabazi baby fashume
uwo mutima nongere mbubungabunge oh my god je ndakubona rero Shubona ariyo turi turi ariko nongere rero wumva ndasanga nabugize isambuza agiziki Ano banazamura abantu mu imitima amarezo mu umutima sukugira isambuza gusa je nzoga umutima wanje nzome urawuntiza indwi zibiri urako nakugarukanira imitima ibiri nawe ugabuyemo kabiri Numva shaka kari imitima ibiri none bivana nuko ndawitwara ari cyashaka kubyibuha cyane ngagaburamo kubirya ntongore basi nje ndakongerezako uranyiha wese mama uranyiha wese ntumpemukire ujya naraguhisemo nuko utaririmba sikunzi kuririmba ngo ababyeyi bararimaze ngo ko tuzobasiga tukajya kubaka izacu mama nitamwo yewe nukuri kuririmba si ibyanjye iyo mpano barayibikira abandi none nk'ubu marezi umuntu akubwira ati reka nagwe 40 million niwe ukina comedy azime mebe gukina comedy nazime negira umucuheba cindabyibagira mbere nuko nigeze gutwenza cindabyibagira uniyeze ukanamamagara amarenzo ucujya mu gasho muri za 40 million nyene tujya mu gasho tujya Dubai gukora iki 40 million nga mu nuzeya urazi company y'Imaraya no bamvise company nane mukobwa oya company urazi company y'Imaraya no bamvise arije njejwe gufurunisa sima ntuvuga Imaraya njye gufurunisa inkumi zigezweho nk'ubunye nje ugasanga mfise nk'igitabo cyuzuye inkumi iyo ni projet nshasha ni projet nshasha turiyumvira abakomedi yo mu Burundi kuba dufise inkumi nyinshi dufurunisa mu bagabo ushaka kuba warabuze umugabo ushaka kuba warabuze umugore iki ugasanga mfise company yuko baza amahera no kwinjiza urekana nabijya byo kuja gukata amatike y'indege tukaja mu bijanye n'inkumi n'imisore gusa ushaka umukobwa none ushaka umukobwa uri muri Kongo agusangeyo umarana indwi yose arahari direct tuca tugupasiya ushimukera amafoto abana no bamfise batiki yo mane we nugenda gusanga nucenja mu kindi gihugu akaba ari nugurura iyo company kubera ayo wacu nibyo kwemego nivyemewe wacona gufunga yo bompana magura curitse none marizo no mukobwa wifuza nk'indoto zawe mukobwa adakenya ameze gute muri mako mukobwa afite amafaranga abayirabura afise inzobe gusa kimwe gusa afise ya mafaranga l'argent none gashani erika genda Kenya rero ni abakenye naco tuzofasha kwera akinya duza kundondera kwa mahera nawe kandi nawe gusa ariko ni aba yafise azondondera ku rukundo rwonyene kandi nzomukunda nanje namusabye amahera gusa rimwe kazoza karaca gusa rumo wigeze kumbwira ati twatotwara umukobwa afise amahera uwo nikijujo nakomeye navyo no mu bahungu kubera none adatu ngo niyo twara umuhungu afise iki niyo twara umukobwa afise amahera canke amuruta amahera ntaza agaciro k'amafaranga arabaza banki banki urabaza umukozi wa banki yirirwa arakora ku mafaranga kuva mu gitondo gushika ku mugoroba atashika umugoroba akaja gukopesha ikiro cy'ubufu biribaze wowe urabaza banki umuntu aja gukopesha ikiro cy'ubufu yirirwa arakora ku mahera misi yose amafaranga nikindi gihe nubwo yo bari umukecuru mana n'umushuga mami woja amafaranga maneka kwitiranya amafaranga n'utuntu tw'amafuti ya amafaranga n'utuntu tw'amafuti muze murereka kubyitiranya we amafaranga uyitiki kandi amafaranga niyo yaguze Yesu umwana w'Imana aya atiri canke atatu amafaranga n'utuntu tw'udukumi twaho onye twafondote twaki amafaranga nikindi ki aya amafaranga azamurareka kuyatiratiranya amafaranga amahera indi mpwemu mahera arekana nayo na shetani arayatugerageresha kugira tumwumvire kandi tukamwumvira amafaranga tuze kuba kwa we kare amafaranga bivuga kuja Dubai ukagenda amafaranga mbere bari bakwiye kuyitira indi zina
bagakora iryo zina amafaranga bayita indi zina ritamenyerwa mani mani mu gifaransa mu cyongereza mukareka kwita amafaranga muri France na nuko nyene amafaranga oya franc ni gute ni franc franc vuga fier oya byaheze muze mureke kwita amafaranga areza gusura yaryohesha Yesu wenyene yarabiravye aravuga ati jewe nobabwira umunsi yo kugaruka nusanga baramaze kungurisha barariye amahera kuva kera babaze kumugura amafaranga mani muze mureke kwitanya amafaranga n'utuntu tw'uburofa kuko Yesu yarabiravye Yuda baragendanye ari ku mupango Yuda atatu yaramuriye nk'ubu yotumenyesha yuko azoza Roveni uraba ko muri company izo company zose zitanga amakontra ngaha so bazamaze kuduha amakontra ndakurahi yo kumutanga kwa yariya ya Yesu ibaza amva amafaranga mari n'ikindi kintu amafaranga aratuma uno munsi shetani avuga rikijana amafaranga kandi Imana iraha kandi niyo ayoboye kana amafaranga man Marezo reka ndagushimire urakoze kweri mugabo cy'amafaranga mu cyubahiriza kandi wabwiye nzo gusabira akazi yawo bukoze bozi ko twikundanye je na bosi horakira bacyose horakira bacyose bosi ntukangwe n'ishati niyo bantije ntukangwe n'isura ngo ndumusuma wapi jinda tuje ndumukinyi wa comedy ndumukinyi wa comedy umukobwa wambwiye yuko nyene bivanye n'uko ntanzi nyene nguma nsabiriza yo biraba kandi bosi uri umuntu mwiza nabwo nyamaze gufasha abantu benshi umaze gufasha abantu benshi kandi umutima mwiza uyo uzogera kure unshire mu bo wafashije ubukoze basi biraheze Marezo niyo conseil uha abakomediye bashasha ko baravuka ubu conseil yonyene no vuga nk'abatanguriye sinabatanguriye bose oya hari bamwe watanguriye n'abandi abakukuruke conseil gusa nuko kira mu jeune wese ariko arakora ibi bintu nabishiremo n'ubumenyi ntabijemo kugira ngo abone views gusa abone iki umenya ati content ndiko ndakora ni content ishobora kunzanira umusaruro runaka niyo mpamvu dukeneye yuko abakomedian mwese byomera nk'inyigisho abakomedian mwese ibintu muri ko murakora mu bifate nk'akazi uno munsi turiko turabura amahera kuri Facebook dufite views nyinshi amahera kuri TikTok dufite views nyinshi ariko twumve yuko ibintu twabifata nk'akazi bizotuzanira umusaruro ntiducike intege ntidusuzugura badufashije ukana mukibuke ntidusuzugura badufashije ngo tubone ko ataco batumariye ariko kandi twibuke gufasha abatararonka babafasha mu buryo ushoboye kuko ababikeneye ni benshi ariko abo ubona bishobokera bafasha reka ndagushimire ko wanyitavye ndibaza n'undi musi uzokenera keza gusa ari mu gitabo reka ndagushimira ko wanyitavye ko ari cabirambe ngira ndibaza n'undi musi ntwakenera uzogaruka kenshi cyane gashoboka nabonye mutwakira neza reka ushimire reka ndabashimire mwese dukurikiranye kuri Kings Family Burundi TV ndabakunda cyane please ciao me chance Kings Family.